nimube intumwa z'ukuri, ukuri gufasha Uburundi gukira, ukuri gufasha Uburundi kubohoka, ukuri gufasha imiryango kubohoka, ababuze nabo barabikoze bose barakwiye kubohoka. Niyo jambo nabasavye, mugabo kumbe haraza kuba ibibazo turaza kuganira, mudusabire ko turi ku kivi c'Imana. Murakoze. Reka maze ntagure gushimira Severe ibikorwa ibikora kuko ibikorwa byiza cyane kuko bakaba bakora ibikora inka. Reka rero ikibazo cya mbere mfite ni ikibazo kijanye na bidabiri by'ubwicanyi bwa Sanduzi. None Severe ikoranye na leta natwe ikorana itegura iki ku bantu bakoze ibyo bintu, haba 72 surtout 88, 93 hamwe na 2015 ko bamwe muri bo benshi cyangwa bakihari kandi bazwi bakora ibyo bashaka n'ubu bahari bazwi kandi amatemonaje yahari. Icyo ni kimwe. Kabiri, bigenda gute ko abantu bamwe bari hanze surtout abakoze abaparticipe mu bintu nk'ivyo muri 2015 vuba cyane, bamwe bari mu bihugu bya hafi kwe nka Zambia Lusaka n'ahandi, donc bitegenda kandi bifite amarepresentation kuvuga amambasade yari ngaho bigaragaza ko bitegenda kandi abantu bafite témoignage kuri bo bahari. Murakoze cyane. Nashaka naje kufasha n'abandi mu gushimira Severe ku gikorwa bariko bakora. Nashaka kubaza periyode aho iri limite, nabise ko avuga ati mu 1986 nibaza na gatandatu mbere abantu bishwe inyuma y'ibihumbi bibiri nabo nyene biri muri iyo cadre y'ibyagiye bishikira abandi nk'ibindi na kabiri n'abandi nabo murabiyumvira. Ni igiki muhaye gukora ku bavyeyi bacu banyazwe amatongo 72 uno musi ngaha abayabamwo bakaba bidegevya? Ni igiki muba mwarakoze ku bavyeyi bacu bafatiwe ubutunzi bwabo mu mabanki uno musi ngaha ababinyaze bakaba bidegevya? Ego nivyo twumvise yuko bariko baraba ivyerekeye justice traditionnelle, mugabo Museveni wari ukwiye nawo gushiramwo chapitre yerekeye ati kuva ico gihe ibintu vyaba ubushikiranganji bw'ubutungane byagenze gutya na gutya, kubera kuko turabizi hariho abamagistra bapfuye bafise abagenzi babo bamagistra impande, mbega noneho abamagistra bobo byagenze batangwa na bene wabo byagenze gute? Hanyuma umuntu agaca abandanya ati muri iki gihe turazi yuko hariho abamagistra bakiriho bakorana nabo bamagistra baba barapfuye. Ico gihe kandi hari abapolisi ubu turazi yuko ngiyo batoye ikiziga kw'ibarabara umupolisi araheza akavuga ati hariho umuntu yapfuye, mbega yapfuye gute, akagira dosiye. None ico gihe byagenze gute? Mukuri ntabwo ari ibibazo bafise byinshi, très vrai. Cyambere ndashaka ambassadeur yayicariye nkabaza aho wabona ibintu bikoraja ubu. Quelle est la tendance de qualification possible pour ce qui s'est passé au Burundi? S'agit-il de crimes de guerre ou alors de crimes de génocide? Kuko nkuko mubizi makungu iyo bariko baraba ibintu, ça fait une grosse différence au niveau de la qualification de crime. Donc, quelle sera la possibilité de qualification? Pourquoi il faut bien de quoi, par exemple, tout récemment, un des collègues a écrit avec d'autres collègues
igitabo kivuga ngo les génocides oubliés dont le génocide burundais par exemple. Kandi n'abazungu none twebwe abarundi tuvuga kwiki. C'est donc une petite question. La deuxième question est très très courte aussi. Nous, à ambassadeurs, mais nous avons besoin d'éléments